byinshi aza gukora ku buzima bwacu, ku muntu yaje yiteze kwakira kugirirwa neza n'Imana. Nimba waje witeze gukira urakira, nimba waje witeze igitangaza urakironka, kuko dufise Imana ifise byose. Biravuga ngo uko yarejo n'uyu munsi niko akiri, uko Yesu yakorejo n'uyu munsi niko agikora. Nimba yarakwiyeretse kuwa Mungu akakwiyereka kuwa gatatu, n'uyu munsi araza kukwiyereka. Nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa biwe, abiyerekera ku kiyaga, bitandukanye nuko yari yabiyeretse ubwa mbere. Uyu munsi Yesu akwiyereke bitandukanye nuko yakwiyeretse ubwa mbere, mu izina rya Yesu. Ubona ukugirirwa neza n'Imana. Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bose bazombona. Fata akanya gatonya tuba dusenge, ushobora gupfukama, ushobora guhagarara bivanye nuko wumva uyobowe n'Imana. Dufata akanya tuba dusenge. Bibiliya ivuga ngo gusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi, ngo ariko gusaba k'umunyabyaha ni igisesema mu matwi y'Imana. Nimba twaje gusenga twaciye bugufi tukicara hasi, nuko aricyo twiteze ku Mana. Ntabwo twaretse byose twari dufise byo gukora kugira ngo tuze hano, atari kubera ko hari icyo twiteze Imana, hari icyo twiteze ku Mana. Ndizera narikekanya ndumva mu mutima wanjye ko aya masaha tugiye kumara imbere y'Imana agiye kuruta ayandi masaha twamaze mu bindi. Agiye kuba amasaha ahindura ubuzima bwacu. Haleluya. Agiye kuba amasaha ahindura ubuzima bwacu. Afitiye byinshi mu kiganza cyawe, harimo ibyiza gusa.
waje kuvoma kw'iriba ry'ibitangaza. Uyu munsi Yesu akwiyereke. Uyu munsi Yesu akwiyereke ukundi gusha. Narimbuze ngo Yesu akwiyereke ukundi gusha. Uyu munsi Yesu avugana n'umutima wawe. Yesu yigeze kubwira abigishwa biwe, arababwira ngo kwipfuza nipfuje gusangira namwe iby'iyi Pasika naratandukanywa na. Uyu munsi Yesu yifuza gusangira nawe ku meza imwe. Haleluya. Tugiye kuririmba akaririmbo ko muri gitabo cy'ikirundi kavuga ngo nezerewe ko Yesu arankunda naho ntabikwiye. Turirimba ukaririmbo umuntu wese akingura umutima, umuntu wese akingura urugi rw'umutima wiwe. Duhimbaze Yesu tunezerewe. Turirimbe hanyuma tuhabe dusenga.
mureke tuze tunezerwa mu nzu y'Imana. Niho honyine hasigaye umunezero. Haleluya. Bwana asifiwe. Niho honyine hasigaye umunezero mu nzu y'Imana. Mwashaka kuzagira gato. Iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana akwiriye gukora ikintu icyo akoze akagikora nk'utazokongera kugikora. Sinzi ko munyumvise. Haleluya. Nimba bwakeye uri muzima ukwiye kubibyaza umusaruro. Aho hepfo mu Kanyosha, aho hepfo, aho mu Kibenga, abantu bagize guca mu gicugu, si muri indwi nyene, basanga inzu zimwe zasenyaguritse, basanga bariko bareremba hejuru y'amazi, bajyamye ubuzima bumeze neza, ariko uyu munsi bariko baraturatura, batabona iyo baja niyo bava. Imana yarakurinze indwi basugeza ku munsi wa gatandatu, ariko niho zamura icubahiro ku Mwami Yesu. N'imbaraga z'Imana zabikoze. Haleluya. Ibyari kuguhitana byariho, ariko Imana yaravuze ngo baho wongera ubeho. Reka nagutangarize ubayeho kubw'umugambi w'Imana, kandi uzokomeza ubeho kubw'umugambi w'Imana. Yeza kuba ibyo Satani adupangira byose byadushikako, tuba twaramizwe, tuba twararengewe. Ari umuririmbyi yavuze ngo ku ngoma, ari ku ngoma, ku ngoma araganje. Bafise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nagenda gutangariza ndakubwirira ijambo. Sabarozi bafise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ahubwo ijambo rya nyuma rifise Imana ku buzima bwawe. Si Satani afise ijambo rya nyuma. Oye. Haleluya. Nta ntererano nimwe yigeze atanga kugira ngo uvuke. Haleluya. N'agashatsi kamwe kari ku mushatsi mu mishatsi ufise, Satani nta ruhara yigeze agira. Nafise n'ubushobozi bwo kurema ugwara uruhu. Haleluya. Mufashe tumuhe icubahiro wa Yesu. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Tumuzamurire icubahiro. Azi gutoranya. Reka ndababwiza ukuri. Iyo umuntu avuga iki, nka jewe yari kuntoranya nkande ngo mpagarare imbere yanyu. Jewe n'amateka y'iyo nkomoka ntibyari gushoboka ko mpagarika.
nimufashe tumuhe icyubahiro tumushime. Nari kwitwa nde kugira ngo umukozi harundi yavuze ngo sinari mwiza ariko Yesu yamwiyora. Semeni haleluya. Sinari ku rutonde rw'abo kwiyumvirwa, ariko nagiriwe amahirwe yo kwitwa umwana w'Imana. Siri umunyamahanga Singiri ndabifise ku burenganzira, fise umugabane kuma. Uku kwezi arabana amasezerano yabo yuzura. Haleluya, haleluya. Aka ntabwo mukumvise. Uku kwezi arabana amasezerano yabo. Amen, 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 Haleluya. Bwana sifiwe. Biblia irambarira ngo Farao abwira Mose, asifiwe. Farao abwira Mose, aramubwira ngo wagahunguwe, ndagutangarije itangazo byumva. Ndagutangarije itangazo byumva, ntuzusubire kungarukira mu rugo. Haleluya. Mose aramubwira ngo uvuze neza, uvuze ukuri, ni wowe ubyivugiye, sinzosubira kugaruka, bubaye ubwa nyuma. Reka nakubwira, uyu munsi ubwire Satani, umubwire ngo ni umunsi wo kuvavanura nawe, ni umunsi wo kurekura ibyanje n'abandi. Haleluya. Kwa Mungu Imana yampaye ijambo, ndavuga ngo iri jambo rishobora kuba ari iry'umuntu cyangwa rikaba ari iry'abantu. Imana irambarira ngo isezerano riruzuye. Hari abo Imana yuzurije amasezerano muri ino ndwi. Semeni haleluya. Imana yari yambariye ngo muri iri teraniro iri harimo abantu Imana yuzurije amasezerano. Imana yivuze mw'abantu b'Imana mwe. Numva kwa mbere nari ku ishuri hariya ya Bibiliya turiko turiga, numva umuntu arampamagaye arambaza uri, ndamubwira ati ndi kuri eglise. Ngo yibaza ati ndi no kumusaga, kumbe nari hariya kwicara. Arabwira ngo nari ndagukeneye cyane. Amwe ati ndagukeneye cyane, bati none unkenereye iki? Kubera ko kenshi yakunda iyo amamagaye mu uyo mwanya
yamamagara habaye ibibazo bikomeye. Ari abantu bamenyeye ubahamagara kubera ibibazo, ariko ugiye kubahamagara ubabwira ngo ibintu byahindutse. Nasema haleluya. Nibaza ngo amamagariye kumbura ikibazo, amamagariye ingorane. Ugiye guhamagara abantu utabahamagara ibibazo, ahubwo bahamagariye ibisubizo. Indwi n'imari indwi yanezereje. Ayi Imana ivuga ikintu tiktak papa kigaca kibahonye. Uyu munsi Imana ivuge uhite ubyinjiramo mu izina rya Yesu. Nambo nyumvise zamura haleluya. Imana ivuge bitariba. Ari abatanguye kubyumva kandi babyize. Ukwizera ni ikintu kiremwa mu mutima w'umuntu. Iyo ucize kirabasina babesha. Semeni haleluya. Uwo yararindiriye isezerano ryiwe imyaka 8 hafi 9 agiye kuza. Haleluya. Ibintu byaranse, twaraduze imisozi, twaragize gute, ariko Imana yari yambwiye ngo uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa nyuma. Ndamubwira ngo uku kwezi n'ukwezi kwa nyuma. Anga ati mvugo ko ndayimenyereye kwama bari umenyera imvugo y'Imana, ariko Imana ikavuga ishize ko karangura. Uyu munsi mvuga ishize ko karangura ku buzima bwawe. Haleluya. Ndanezerewe uyu munsi. Uyu munsi numva hari uwundi muntu agiye kwinjira mu isezerano jiwe, agiye kwinjira mu gihe jiwe, agiye kwinjira mu gihe muco yari yararindiriye igihe kinini. Sinzi ngurindiriye imyaka ingahe, sinzi ngurindiriye amezi angahe, sinzi, ariko uyu ni umunsi w'umwuzuro w'amasezerano. Simiyoni abonye Yesu aramurera, aramukikira, ashima Imana, aravuga ngo ndagushimiye Uhoraho kuko usezeye umusabyi wawe mu mahoro. Kakaro nabwo mwakumvise. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, yuzuza amasezerano yawe. Imana yuzuza amasezerano yawe. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera telefone kajyosha. Haleluya. Igituma nababwiye ngo Farao abwira Mose ngo sinze subire kukubona hano. Mose nawe aramubwira ngo uvuze ukuri sinzokongera kugaruka. Mbega reka nababwire, ni Mose yahamagaye Farao cyangwa ni Farao mu nyuma yahamagaye Mose? Abasomyi babiri mu nyuma Mose amaze kugenda, uwahamagaye uwundi ninde? Farao niwe yahamagaye Mose. Imana ikora ikintu gikomeye muri Egiputa gituma Farao uwari yirukanye Mose ari wamuhamagara. Reka ndagutangariza, uwakwirukanye akakubwira ko atacu maze, atacu uzovamwo, atacu uzogerako, atacu uzopfushitse, niwe agiye kuguhamagara akubwira ngo ndamenya amakuru yawe. Twazamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu. Semeni haleluya. Akanwa kavuze ko uzopfa wangara niko kagiye kuvuga iyindi mvugo. Nta kintu gikomeye nko kuba wogenda kwa muganga, umuganga akakubwira ngo iyi ndwara genda urindire mu gitanda, urindire gupfa. Ariko ikindi gitondo kimwe wasubirayo, kakanwa nyene kavuga ngo genda urindire gupfa, kakakubwira ngo napimye
ugasanga ibintu byarahindutse. Imana igwezagire zamuresha nahana bifuza kumeza kugira ngo dukoreshe umwanya vuba na vuba, kuko uyu munsi mfise umwanya atari munini. Iyo mubona n'umwanya w'abaririmbyi na twawugabanije, shaka ko ndabaha message Imana yampaye kubaha, hanyuma twitaye uyu munsi mu saa 7 tuzoba duhesheje. Bwana sifiwe. Tuzamura icyubahiro ku mwami. Kajya kanwa kavuze kuzopfa nabi, kajya nyene Imana izogakoresha kavuga ibinyuranye n'ibyo kavuze. Haleluya. Twari tumaze igihe dusenga Imana, duhamagara Imana. Uyu muntu yamamagaye kuwa mbere, nibaza mpamagariye ibibazo, kumbe usanga mpamagariye inyishu z'ibyo Imana yakoze. Arambwira ngo nagize ingorane nziza. Ati wakagira ingorane nziza. Ati ingorane nziza imeze gute? Tindatangaye. Muri ambasade barampamagaye, bambwiye yuko ejo nzi no gutora amaviza. Umva, yari famiye yose. Haleluya. Ariko bambariye ngo uno musi ejo hari kwa mbere za tariki zingahe? 8. Za tariki 8. Ngo bambwiye ngo ejo tariki 9 uzoze gutora amaviza y'umuryango wose. Bari bayarindiriye imyaka 8, imyaka hafi 9. Ariko ikintu cantangaje suko bamuhamagariye kugira ngo aze gutora visa, kuko abandi bose barabahamagara. Ariko ikintu cantangaje ni ikintu bamubwiye ngo iyi tariki 11 zikarenga ukiri ku butaka bw'u Burundi, abantu bose barabahamagara. Uvuga ngo isezera visa zari zasohotse tariki 22 Satani arazifata. Ariko isengesho twakoze ku munsi wa Mungu, Imana ibabuza amahoro. Umizera kandi babwira uyu munsi wora Imana agiye kubuza amahoro abafashe ikintu cawe, abafashe isezerano. Igisubizo cyatanzwe itariki 28 baragifata. Haleluya. Umva, wafashe ibyawe uyu munsi aza kubirekura ku ngufu. Ndavuze ngo aza kubirekura ku ngufu. Ahari abantu batariko barabyumva neza, ariko jewe naremejwe neza kwiri jambo ryari jambo ry'ubuhanuzi. Kuko ari igihe n'Imana ishobora kuguha message ukagira amadute, ukagira amatsiko, none ibi ko ine nk'umuhanuzi ukarekura message. Ariko iyi ndwi ikanababwira uku kwezi kwa 4 ni ukwezi k'umwuzuro w'amasezerano, ni ukwezi ko kubona amasezerano, ni ukwezi ko kubona icyo mwarindiriye. Baramubwira ngo itariki, aho turi tariki 9, wowe bwira ukuntu itariki 9 bogwa passport zirimo visa itariki 9, bakakubwira ngo itariki 11 uzo wageze muri Amerika. Imbaraga zawe mbere arambwira ngo genda usenge Imana bazima. Ko bari bamubwiye ngo nimutaba mwagiye mudoca musubiramo dosiye A0, muzoca musubiramo A0. turasenga tubaza Imana, none bigende gute? Deja kuva
kuva hano Bujumbura kugira ushike Etazi ni umwanya munini. Umva tugeze kuwa kabiri zari tarike 10 kuwa gatatu zari 10 bagiye kuwa gatatu itarike ya nyuma ari kuwa kane. Deja uyu mwanya ni wowe wageze muri Amerika, ariko kubera imbaraga z'Imana ubu bicaye muri Amerika. Zamuri cyubahiro ku mwami Imana bagiye kwinjira amasezerano. Ugiye kwinjira amasezerano ku ngupfu. Rero byabaye nk'igihe kwa Farawo babirukanye igihutihuti, nabo babirukanye igihutihuti. Umva bagiye kurekura ibyawe igihutihuti. Naraye ndasenga kuwa kabiri mu ijoro, kuwa mbere mu ijoro niko ndasenga mu ijoro mu gicugu, ndabyuka nka saa 8 ndasenga. Imana irambwira ngo mubwira tekana ishure ryaheze. Niyo message Imana yamaye, ndamwandika ndamubwira ngo Imana irambariye ngo ishure ryaheze. Ayandi mashuri uzoyigira muri Amerika, ariko ishure ryo kwigira ngaha mu Burundi ryaheze. Ndavuze ngo ni wakira igitangaza mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ni wakira surprise y'Imana mu izina rya Yesu. Twazamura icyubahiro kuri Yesu. Bibiliya irambarira ngo Abisirayeli bamaze gusohoka bapfuye muri Egiputa, Imana yabashitseko igitinyiro. Muriko muranyumva? Imana yabashitseko igitinyiro ku buryo n'igihe bava muri Egiputa Imana yafashe iminwa y'ikintu cyaco cyose cotera urwamo kugeza urangazambwa bwabo buyerera mu ijoro ngo bwarabitegereza ugakura amasari. Turabemeye muri abana b'Imana nimujabuke nimugende ngo nta nakabwa kigeze gakura ku munwa. Imana yugara iminwa yimbwa n'imbwebwe, yugara iminwa y'abarozi n'abapfumu, yugara iminwa. Babirukanye igihutihuti, nawe abari baragufashe bagiye kukurekura igihutihuti. Kandi je ndiko ndahanura misi y'umwuka, ndiko ndahanura abari barafashe ubuzima bwawe, abari barafashe iterambere ryawe, abari barafashe urugo rwawe, bagiye kururekura igihutihuti. Bavuge ngo rekura. Abari barafashe umubiri wawe bakawubyinira ko igihe kirekire. Bumviriza reka ndagutangariza, uyu munsi barawurekura nta nkeka. Uza gutaha witegenza. Arigeze Satani afata akagozi akagashira ku muntu akamubwira ngo genda ukorera Imana. Mugo uzokorera Imana n'iminiho, ukorera Imana n'agahinda, akagushira mu gisatani, akavuga ngo genda ukorera iyo Mana yawe, ariko ugenda uyikorere ufise umubabaro. Uyu munsi birahinduka. Ntabwo munyumvise neza. Uyu munsi birahinduka. Bibiliya irambwira ngo ku munsi gaca abayuda bapfa birahinduka. Sikimana yatubwiye kwa Mungu ku munsi gaca abayuda bapfa birahinduka. Hagira impinduka ziba mu bintu wari usengeye igihe. Kandi ndumva ndiko mvugana n'umutima w'umuntu ari hano yasenze igihe kinini, yisonzesheje amasengesho atandukanye, yisonzesheje iminsi itandukanye, washize imbere ikibazo gikomeye uvuga ngo Mana iki uzokinkorera ryari? Ufise amasezerano menshi ananditse uvuga ngo Mana iki uzogikemura ryari?
imana yavuganye nawe byinshi. Uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi w'umwuzuro w'amasezerano yawe. Uyu ni umunsi w'umwuzuro w'amasezerano yawe. Barasohotse abisirayeli canke ntibasohotse? Muriko muranyumva canke ntimuriko muranyumva? Barasohotse canke ntabwo basohotse? Ku neza. Basohotse ku neza. Basohotse kuko Farawo yabishaka ko basohoka? Ntabwo yabishaka, ariko basohotse kubw'ubugombe bw'Imana. Ibyo ugiye kuronka ntabwo ugiye kubihabwa n'abari bashaka kubiguha, bagiye kubiguha kubera ingufu. Narimvuze ngo bagiye kubiguha ku ngufu. Uyu munsi urakira, uyu munsi umuryango wawe urakira, uyu munsi uraronka amagara meza mu izina rya Yesu. Imana yampaye ijambo. Haleluya. Uyu munsi Imana yampaye message. Oya byuka, byuka, byuka wicare. Namba kwa umugongo chuki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Undi kwicara nyene ku karago gutya tukarambya si iby'abagabo, ni iby'abamama. Ariko kubera Yesu turicara hasi tukarambya kubera icyo dushaka ku Mana. Reka ndababwiye ibyiza by'Imana, umugisha w'Imana ntabwo wapfa kuwutora mu nzira, barawukorera, barakora, ugasenga n'amabavu agaturika. Uyu munsi wakira isezerano warurindiriye igihe kinini mu izina rya Yesu. Wewe wombwira gute kuno umuzungu yo kubwira ngo mu minsi 2 deja muri abantu 5 kuronka itike mu munsi umwe y'abantu 5, wumva ko utari kubananiza? Kwari kubananiza, bavuga ngo reka binanirigwe kuronka tike y'indege y'abantu 5 mu munsi umwe. Kwari kubananiza. Bari bavuze ngo aha ntibaza kubishobora. Ibyo abantu bavuze yuko udashoboye, ibyo abantu bazi yuko utoshobora kugerako, Imana iguha imbaraga zo kubigerako kandi ubigereko bakiriho. Haleluya, haleluya. Benshi nimwamenye abo bantu nagumye mvuga, ni wa mumere yatuguririye itapi, wa mumere yabambika, Uwimana aramujanye ari muri Amerika. Haleluya. Imana yaramuciriye inzira n'umuryango wiwe n'abana biwe, yatukoreye ibintu bikomeye, yatuguriye itapi kandi yayiguze amahera menshi, atukorera iyi podium, adushiraka aya matara mubona agenda agira guki. Imana yari kureka kumuhezagira, yari kureka kumwugururira, ntibyari gushoboka. Uzi ukora icyo ushoboye. Reka mvuga aka kantu, nyongereza volume twumve, sinzi ko bariko baranyumva. Uzi ukora icyo ushoboye, Imana nayo igukorera icyo udashoboye. Icyo ushoboye gukora uzi ugikora. Haleluya. Igihe twari ko turubaka urushengero, yatuguriye amabati 70 yubatse hariya hasi. Twashizeko amabati 90, amabati 70 niyo yatuguriye. Mbega Imana yari kumurekera.
imbaraga zawe Uwiteka mana yanjye zishami ngoma utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana nyinyi wana wa Mungu.